Reka twongere tubasuhuze tubifuriza ijoro ryiza aho muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi CLAUDE ni inkuru mpamo official, tugarukanye andi makuru mashya yo muri iri joro. Ibintu bikomeje gukomera cyane mu gisirikare cy'Uburundi nyuma y'iturika rikomeye ryibasira ikigo cya gisirikare n'ububiko bw'intwaro. Kare hari amakuru nakugejejeho kare yuko ibintu bihagaze, ariko hari andi makuru mashya akomeza kugaragara, ibintu bikomeza kudogera no gukomera mu gisirikare cy'Uburundi, urwikekwe kwishishanya ibintu byakomeye hano. Ubwo rero tuzanye andi makuru mashya kuri iyi ngingo, rwose turaza kurebera hamwe n'izindi gahunda zikomeje gufatwa mu gisirikare cy'Uburundi, ndetse tunarebere hamwe birahurira he n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu amakuru mashya rwose araza kwibanda kuri iyi kese ikomeje kugaragara mu gisirikare cy'Uburundi, gisa nkaho ahubwo cyatangiye no gucikamo ibice. Bihagaze gute rero kugeza ubu? Hakomeje kuvugwa bakomeje gutabwa muri yombi, ibimaze iminsi mbikugezaho, ariko n'ubu hari andi makuru mashya tugiye kukugezaho muri iki kiganiro. Ugitangira ukirangize rwose, ibintu biraza kuba bimeze neza. Ndaza kuba kandi ndi kumwe n'umunyamakuru w'Umurundi, umunyamakuru w'Umurundi ukomeza kugenda tugezaho amakuru mashya kuri ingingo. Turaba turi kumwe mu kanya kubwizo mpamvu. Reka manze ngusabe gukora like kuko bituma Google idukorera recommendation ya makuru yacu akagera ku bantu benshi bashoboka. Mukore subscribe tureko twagera ku bihumbi 20 share bino biganiro, mu bisangize abandi. Yo niyo nkunga ikomeye cyane tugusabye nk'umukunzi w'inkuru mpamo official. Twese twihuta cyane rero, nk'uko nabikubwiye ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Umurundi, tugenda turebera hamwe uko ibintu byifashe nyuma y'iturika rikomeye cyane rikangiza ububiko bw'intwaro hariya muri Bujumbura mu kigo cya gisirikare. Hari amakuru menshi twakomeje kugenda tubagezaho, ariko n'ubu tubafitiye andi makuru masa. Bwana Janvier murakomeye? Ego ndaho Claude ndakumva, ndakuronka ijana kwijana. Yego, reka tugaruke iwanyu i Burundi. Uri umunyamakuru ukomeza gukurikirana amakuru hafi nyuma y'iturika rikomeye ryagaragaye mu kigo cya gisirikare hariya Bujumbura rikangiriza ububiko bw'intwaro. Ubu hari amakuru mashya akomeza kugenda agaragara. Hari ayagaragaye ko hari abasirikare bari gutabwa muri yombi. Ese kugeza ubu baracyatabwa muri yombi? Hari amakuru avuga ko hari umwuka w'urwikekwe mu gisirikare cy'Uburundi. Uyu mwuka uraterwa n'iki? Ubwo ikindi kibazo ndakikubaza nyuma, ariko ngira ngo twabanza guhera kwibi ngibi. Ego Claude, ibyo sagaseseshoro muri vyarabaye, iturika ry'ibigwanisho ryarabaye muri kambaze militaire yo kumusaga. Haraba iturika hariho na shemine ijya muri mwishure ntwazangabo ry'abasirikare iskam, naho nyene abanyeshure baragize ibibazo, baragira iki. Iryo turika ry'ibigwanisho ryarabaye, ariko hari n'ubu gushika kuri ino saha ntaratogwa neza icatumye iryo turika ry'ibyo bigwanisho riba. Batarabibona neza cyangwa bataramenya ayo makuru naya. None ko twabonye barazindutse Claude bajya gutohoza abayobozi mu gisirikare, ariko n'ubu ntibaramenya ico byavuye ko, kuko hariho abavuga ngo umuvugizi w'igisirikare cy'Uburundi General de Brigade Gaspard Baratuza yavuze ko ari umuyaga nkuba, byavuye ku muyaga nkuba. Ariko uwo muyaga nkuba hari n'abavuga ko aho hantu hari ubwo bubiko iyo bavuye kuharaba atamuyaga nkuba ushobora kuba bawukata. Ariko kanavugwa. Yego, wabanza ugakomeza ntacyo. Egome, hanyuma yego, igituma ibyo bintu bigiteye amakenga no mu gisirikare cy'Uburundi nuko ayo makuru avuga iryo turika ry'ibigwanisho bataramenya icyava ko, nukuraba n'ibigwanisho byari birimo. Eske ibyo bigwanisho byari bimaze iki? Hariho ibigwanisho by'ama-BM20, hari ibigwanisho by'ama-Grande, hari ibigwanisho by'amadrone ajya ari karatera muri Kongo arasa M23. Yego, ka gripe kare kamereye nawe, ariko wakomeza ntacyo. Urumva ibyo bigwanisho hari ibyaheruka kuva mu Burusiya biza mu Burundi. Hariho cargo yazanye, indege cargo izanye ibyo bigwanisho mu Burundi. Ariko no kumenya ayo matoza yabo azogera kuki, byabaye kubera iki, bisigura gute ko hariho abasirikare badapfa, ko badatanga ibitigiri by'abasirikare bapfuye, bakavuga ngo hapfuye abantu bari mu mihana, bakavuga ngo hapfuye. Ego irevre kandi plutôt ibohero rikuru rya Mpimba ryegeranye n'ayo makambi, mugabo hagapfa bari mu mabohero.
hanyuma abasirikare ntihagire ico baba. Ariko bwana Janvier wabonye ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi we yavuze ko byaturutse ku muyaga nkuba ugateza kurusirikwi, ariko abasirikare bari gutabwa muri yombi. Birahura gute no kuba umuvugizi w'igisirikare yaravuze ko ari impanuka yabayeho iturutse ku muyaga nkuba, aba basirikare bo noneho bari kubafatira iki? Ariko Claude, reka dukoresha ubwenge Imana yaduhaye n'ahatari ubwo twaba twize mu ishuri, twese dukoresha ubwenge bwacu. We wovuga gute ngo umuyaga nkuba waturutse kuki? Uwo muyaga nkuba waturutse kuki? ngo igisirikare cy'u Burundi ubundi covuga iki? Guhumuriza abanyagihugu ngo Burundi ntibwateye. None ibyo bintu bibaye inyuma y'iyo myaka yose iheze, ubwo bubiko bunimuwe buvuwe bukuwe ahitwa mu Gikoto haruguru ya Gasekebuye. Ubwo bubiko uwo mucani ugaca waduka. Mbega regidezo yoyo igejwe umuyaga nkuba mu Burundi ko takiravuga? Nta kiravuga. Ahubwo ndikwibaza nanjye nico nakubazaga, ko tubona bavuze ko byatewe n'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba ubwo ni catastrophe naturelle. Abo basirikare barabaziza iki? Nibo bahamagaye uwo muyaga nkuba, nibo bawutumye. Ibaze nawe ibyo bintu basigura ibyo ari byo. Leta nayo nyene isigura ibintu itazi nayo nyene. Reka twitendere noneho nyuma yaho gato bari gutabwa muri yombi, ko biri kuvugwa ko hari abantu mu gisirikare cy'u Burundi bari kurebwaho cyane, aribo bari gutabwa muri yombi kubera iyi kese. Abo nabahe? Abasirikare ico kibazo rero uzorabe kenshi iyo habaye ibintu nk'ibyo, abatabwa muri yombi n'abasirikare baba bari mu abantu bitaba ex-FAB bari mu bwoko bw'abatutsi, nibo baca bakarira bakaronka aho babakura. Bajya abandi abo bavuye tuzogira amatoza, tuzomenya abariko barafatwa bariho, ariko bifitanye isano n'ivangura ry'amoko mu Burundi. Ushaswa ko hari gufatwa abasirikare mu bwoko bw'abatutsi bahoze ari aba ex-FAB, abasirikare barafatwa cyane. Abasirikare babuyoye Sababuyoya nako bahoze Sababuyoya baya abasirikare b'u Burundi abizanye bavuye mu ishamba. Okay, ex-FAB. Ariko ku rundi ruhande abangaba barakekwaho iki kuki aribo bari kwibandwaho? Ntacyo bakekwaho, nivyo ndiko ndakubwira. Tuzogiranira ikindi kiganiro tumenye amatohoza, tumenye aho bizoba bigeze, ariko abafatwa nabo mu bwoko bw'abatutsi. Yego, kugeza ubu rero amakuru mashya avugwa mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko bivugwa ngo hari urwikekwe, biri guturuka kuki? Situation ihagaze gute nyuma yaho nyine habayeho riraturika mu kigo cya gisirikare? Sinumvise neza ikibazo mbajije ko. Ndakubaza kugeza uyu munsi ngira ngo hagiye gushira iminsi 3 iri turika ribaye muri kiriya kigo cya gisirikare. Ubu mwuka uhagaze ute mu gisirikare cy'u Burundi? Kuko ayo makuru ndabizuye afite. Mu gisirikare cy'u Burundi nta kiramenyekana kuko bose barazazaniwe ntibazi igituma ivyo bintu byabaye. Ariko icyo no kubwira birafitanye isano n'icuka gisanzwe kiri muri aka karere c'intambara zihari. Wowe urabyemeza ko kiriya gitero kibasiye buriya bubiko bw'intwaro bifitanye isano n'umwuka w'intambara cyangwa umutekano ukiri mu karere? Jewe ndavyemeza rwose ko byoba bifitanye isano n'icuka kibi c'umutekano kiri mu karere. Icuka kibi cy'umutekano turabona ko ari ingabo z'u Burundi zihanganye na M23, ingabo z'u Burundi cyangwa se Uburundi bwohereza drone zikagaba ibitero kuri M23 na twirwaneho. Hari ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda by'umutekano. Ico bashatse kuvuga hagati ahubwo ni ikihe? Claude, reka ndakubwire, reka tureka kwirengagiza ibintu kandi biboneka. Mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye Neva yarakiriye abanyamurenga bavugisha babihitike indege bavuye muri Amerika ngo bari kubashimira leta y'u Burundi. Drone yarashe muri Kongo nishobora no kuba yanahitanye Wiringoma umuvugizi wa M23. Ibyo byose byabe iteregide biva mu Burundi. Uri kikaniro twagiranye. None byo reka kugiranira isano gute? Ubwo zira drone zituruka i Burundi zikaza kugaba ibitero Sud Kivu mu birindiro bya. Nakubwiye ko muri bijya bigwanisho byaturikiye muri base, nakubwiye indege heruka kuva mu Burusiya harimo ammunition, amabombe cyangwa amasasa akoreshwa na ziriya drone yari arimo.
ntabwo byoroshye bwana Janvier. Ntabwo byoroshye nyene ababikora mu Kirundi baca umugani ngumanika gatu wicaye kukamanura ugahaguruka. Nibyo bazobona abadangi bariko barabitera. Ubu kubwa urabona Uburundi noneho burakurikizaho iki nyuma yaho, nyuma y'ibi ngibi kubwawe ku makuru wawe ufite? Uburundi naco bukurikiza, Uburundi bwarahombye n'amafaranga menshi bwahombye kugura izo ntwaro kugira bubisubizeho. Uburundi bushobora no gutegwa bukabura nico bwifashisha. Ko twabonye Gaspard Baratuza, Generali Gaspard Baratuza. Gaspard kare avugira leta ya Gitega. Gaspard ibyo avuga byo we mubaza ati wewe ibyo uri kuravuga ivyemezo bifitiye nibi. We yarari kuvuga ngo nubwo zira ntwaro zahiye buriya bubiko bw'intwaro, yaravuze ati nyamara ati ntacyo dufite n'ubundi Burundi buracyafite intwaro zihagije zafasha Uburundi mu gihe cy'umutekano muke. Reka tureke kuja mu magambo diplomatique. None ubundi yovuga iki avugira igisirikare? Ariko se ubundi bwana Janvier, ubundi buriya bubiko bw'intwaro bwari muri Bujumbura, ko tuzi ko igisirikare kigira ububiko bwinshi, buriya bubiko ubufata ute? Nibwo bubiko bukomeye igisirikare cy'u Burundi cyari gifite, cyangwa n'ubundi hasanzwe hari ubundi nta cyuho nk'uko Gaspard yabivuze? Yewe Claude sindi mu gisirikare cy'u Burundi, ariko ndabikurikirana. Hari abari mu gisirikare n'abategetsi benshi tuvugana mu gisirikare, ariko icyo bita base militaire, ijya base quand base niyo yarimwo. Donc ni base nyene, sinzi kuvyumva mu Gifaransa. Ndabyumva, ariko base yarigeze bari ariko nimba bafise ibindi bashobora kuba babishije cyane nejo bashobora kugura ibindi, ivyo ntawo bihakana. Yego, ahubwo nagira utubwire uburemere bw'ire ya base, niyo nini mu Burundi cyangwa hari siyo nini ariko niho hari ubwo bubiko. Ababikoze bazi gituma babikoze. Mbe Claude, reka ndakubaza, muri Iran kubera iki Amerika yaciye ivuga ngo yatengwa ahantu ngo hari amarme nucléaire cyangwa ngo bakoresha amarme nucléaire? Erega bafise ubutasi buvuga buti reka twaneyantise iyi arme n'indi bintu iri kirakoresha ngaha, reka twaneyantise aho babikura turabe icyo bakoresha. Sinzi ko mvucyo ndiko ndavuga. Ndi kubyumva, ariko wa mugani ibyo ntibita bigaragaza ko mu gisirikare cy'u Burundi hashobora kuba harimo intasi cyangwa se abo ubutegetsi bw'abadede bavuga ngo bakorana n'umwanzi, bashobora kuba batanga ayo makuru. None barimwo, wibaza bose ko bafite icyo babihuriza ko barimwo nyene, sibo batanga ayo makuru. Ubwo rero bari gutabwa muri yombi, n'ubwo ari abariko bazira ubusa, ari abariko barabeshega. Hari abazira ubusa ariko hari n'abazira ukuri. Ivyo by'ukuri ntabyo nzi kuko ababikoze sinibaza ko bari mu gisirikare cy'u Burundi. Reka tujye ku yindi ngingo. Ejo bundi hari umwe mu bayobozi ba Tabara, niba atari umuvugizi, yagiranye ikiganiro n'iradiyo imwe y'u Burundi. Baramubwira ati se Tabara ko mwirwa muvuga musohora amatangazo tukaba tubona nta gikorwa, mwebwe ubundi ntambara yanyu niyo kuri social media no gusohora amatangazo. Ibi byo barabivugaho iki kuri Tabara? Tabara icyo nibaza nayo niyerekana ibikorwa Claude. None ivugwa n'amatangazo nyene nk'uko bivuze, basohora amatangazo cyangwa barakora ibiboneka. Numvaga bamuhata ibibazo nawe agasobanura avuga ati ntambara ntago ari ikintu cyo gupfa guhita ujyamo, urabanza ugategura iki n'iki, ariko yerekana ko ngo mu gihe kiri imbere bazakuraho ubutegetsi bwa CDDF. Claude ijya Tabara reka kwita ku mwanya ntakiri kirakora, narabivuze mu kiganiro giheruka. Reka kwita ku mwanya, nimba hari ibizokora pana amatangazo, amatangazo nimba hari icyo bazokora tuzokibona. No kuvuga kugeza ubu Tabara ni icyuka gusa. Niko novyita kuko namba nihagira icyo bakora tuzokibona, hanyuma tuyishimira icyo yakoze. Bwana Janvier, hari ikindi wakongera cyangwa hari andi makuru ufite yaha iwanyu Burundi? Ayandi makuru tuzoyavugana ubutaha Claude, muri kino gihe reka dufate kuri ivyo twari turavuga. Ayandi makuru tuzoyavugana ubutaha. Murakoze cyane Bwana Janvier.
Ku nkuru rero dukomeza n'andi makuru agiye atandukanye. Kuri iyi nkuru ivuga ko Red Tabara ishobora kuba ari icyuka, hano amakuru ari kwerekana umwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa Red Tabara uheruka kuganira n'ikinyamakuru RPA, iki ni cy'Abarundi. Iyi radio RPA rero iherutse kwakira umukuru w'umuhari wa Red Tabara nk'umutumire mu kiganiro Ijambo ni rwawe, niko bakita kino kiganiro. Mu kiganiro Ijambo ni rwawe cyabereye ku buhinga bwa none ku igenekerezo cyangwa se ryabaye tariki 22 z'ukwa gatatu 2026. Umumenyesha makuru yatomoye ko amazina y'uyo mukuru wa Red Tabara ari Don Darcy Bayaga. Yavuze ko umuyobozi wa Red Tabara ari Don Darcy Bayaga, ariko akaba atari amazina yiswe n'ababyeyi be, ngahubwo ni amazina y'urugamba. Turacyakomeza. Yabajijwe ibibazo bitari bike, reka tubicakire ku mayange kimwe hamwe n'inyishu zatanzwe. Red Tabara muheruka kugaba ibitero muri 2024. Mbega muri gacerere ku bushake bwanyu? Ati Red Tabara muheruka kugaba ibitero muri 2024. Ati se ubu ngubu muri mu gacerere ku bushake bwanyu? Muri Red Tabara turi ku kivi. Uyu arasubiza ati muri Red Tabara turi ku kivi, iki gihe turiko turwanira muri Kongo. Ati iki gihe ngo bari kurwanira muri Kongo. Umunyamakuru amubaza ati mwoba mwahisemwo kugwanira ku butaka bwa Kongo kugira ngo mukingire Abarundi ingaruka z'intambara? Icyo ni ikibazo. Undi arasubiza ati oya, kugwanira muri Kongo si amahitamwo yacu. Aha niho abasoda b'Uburundi badusanze abasoda b'Uburundi badusanze kutugwanirizaho, turiko turabivuna. Ikindi kibazo, kubera iki muri ko murarwanira muri Kongo kandi abanyagihugu mushaka kubohora bari mu Burundi? Mvuko yese asubiza, nababwiye ko atari amahitamwo yacu, ariko turafise ikirangamisi cyacu, turafite ikirangamisi cyacu cukugene ibikorwa bipanze. Sikera turashika kurwanira mu Burundi. Ati rwose twe dufite uko twabipanze, atariko mu gihe cya vuba cyangwa se bitari kera tuzashika turwanira mu Burundi. Mu matangazo musohora, iki ni ikindi kibazo abazwa. Mu matangazo musohora muguma muvuga ko ibiganiro ari yo nzira irama, mwoba mwafashe inzira y'umuheto muzi ko idashika. Mu ntambara niko bimeze, hakinwa ikarata zibiri. Ku bwacu twari twifuza gushikira inyishu atamarasa asesetse cyangwa se nta marasa amenetse, nico gituma dusaba ibiganiro. Ivyo biganiro rero tubandanya tubisaba kandi tubandanya n'urugamba. Turacyakomeza hano. Muranavuga ko ihangiro ryanyu ari gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, cyangwa se intego yanyu ngo ni gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD mukoresheje umuheto cyangwa se mukoresheje intambara. Reverend Kuriyo yaratangaje ko atabiganiro bizoba na Red Tabara. Ushaka kurwana yotanguza intambara hanyuma ayitsinde abone gufata igihugu. Ni kuki musaba ibiganiro kandi CNDD-FDD yaramaze kubakurira inkoni ku gishitsi nko ko bidashoboka? Hana gasubiza agira ati twebwe dusaba ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro atamaraso asesetse, ariko nibanka ko tuganira tuzobagaba ko ibitero gushika tubohoye igihugu. Kandi ibiganiro bazovyemera kuko bararemvye, bariko batakariza abasirikare benshi mu buseruko bwa Kongo. Ikindi kibazo ati imyaka 15 iraheze mutanguje urugamba, biboneka mumaze ico gihe cyose mwuganira murwanira cyane ku mbuga nkoranyambaga gusumba ku rubuga rw'intambara. Mubivugaho iki byo? Hano agasubiza ati urugamba rw'umuheto ntirumeze nka komedi. Urugamba rw'umuheto ntirumeze nka komedie utegura mu ijoro akavyuka rakina. Turiko turitegura. Twababwiye ko igisirikare cy'Uburundi caje kuturwaniriza ahantu muri Kongo, twariko turitegurira. Igihe gisigaye nico gito dutanguze urugamba mu Burundi. Imyaka 15 ni myinshi kubatazi ibijanye n'urugamba ku ruhande rwacu haracari kare. Mbega ikindi kibazo, mbega iyo mushiranye ko n'abasirikare b'u Burundi ntavyo muhatakariza ku ruhande rwanyu? Ati cyangwa se iyo muhuye n'abasirikare b'u Burundi mu Rwanda ntaco muhatakariza? Hano arasubiza agira ati ibihononekarira ntivyobura, ariko nabo barabizi, bararushe cyane. Bamaze imyaka yose badusanze muri Kongo tugira batuzimanganye, ariko vyarabananiye. Murumva ko duhagaze neza. Mbega iyo muri ku rugamba nta ntege nke mwoba mwibona ko? Arabazwa agasubiza ati intege nke tuzibona ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi.
ikindi kibazo, mbega iyi mihari irwanya leta y'u Burundi murakorana, muruzuzanya canka murahigana cyangwa murahiganwa? Ati njewe iyo mihari ntayo nzi. Hariho iyindi mihari ikorera muri Kongo kandi igwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, murakorana canke murahigana? Undi ati umuhari njewe nzi ni FNL murakorana canke murahiganwa? FNL ntidukorana, gusa turavugana, turahura, barwana ukwabo tukarwana ukwacu, ariko ntitubangamirana. Umunyamakuru ati hari amakuru avuga ko muri rapide seruka bidogera Red Tabara ko mwinjiza abantu ku gahato kugira ngo babafashe urugamba, mwabanje kubahenda ko bagiye ku kazi cyane muri rapide seruka, mwotanga umuco kuri iyo ngingo? Izo ni ibinyoma. Uburyo twinjizamo abarwanyi ababizi barabizi, twebwe ntitwiyitirira rapide seruka. Mu ndwi iheze abasirikare banyu 7 barafashwe n'igisirikare ca Kongo, bamerewe gute? Twibaza ko bari mu gasho, ariko bamerewe neza, kuko twibaza ko bategerezwa kubahiriza amategeko agenga intambara, ntibahohotere, kuko natwe iyo tubafashe turubahiriza uburenganzira bwabo. Hano bakavuga ati biravugwa ko hari abasirikare b'u Burundi barungitswe kurwanya MAA23 batoroka urugamba bagahitamwo kwinjira mu muhari wanyu wa Red Tabara. Nivyo? Yego cyane, nivyo rwose. Hano niko yese asubiza. None mwaba mufise ubushobozi bwo gusuzuma neza abo batoroka bakishakana iwanyu ko bataba bagenzwa n'utubiri baje kubasuma urusaku? Hano bakavuga bati birakogwa, igisirikare kirafise uko citunganije. Mubigenza gute? Iryo ni ibanga rya gisirikare. Hano akongera ati ivyo ni bice cyangwa se ibi ni bice mu bibazo byinshi byabajijwe uwo muyobozi wa Red Tabara mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru RPA tariki 20 cyabaye tariki 22 ni tariki 20 yego 22 z'ukwa gatatu 2026. Reka amakuru tube tuyasoreje hano. Njye ari CLAUDE n'inkuru mpamo official, ndabasaba gukora like rwose kuko bituma gogo idukorera recommendation. Ku rundi ruhande mukore subscribe tugere ku 2020. Dushimira cyane abayikoze, mukoresha bino biganiro bisangiza abandi. Ijoro ryiza, murota Imana, muraraharyana, Imana ikomeze kubana namwe, nahejo mu yandi makuru mashya. Ciao ciao.